Gorora amaboko rero turamukanye mu izina rya Yesu umwami wacu. Hanyuma rero naje mva ruguru ububwiriza bwo mu Rusaka, nkaba nsanzwe sengera kw'ishuri bita ku Gatongo k'Imana. None rero nafise izo ntasho za pasiteri yampaye uruhusha gukuza, nizo kuri iryo shuri nsengerako, nizo kw'ishuri ryo muhira sanzwe nyene ndindiririye Yesu. Abo bose barambwiye ngo ndabaramutse mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Mbega muranezerewe? Amena. Ngira ndababwira izina ryanje, mugabo ngaha mu Kamesa baza bamaze kurimenya. Nababwiye ko nitwa ngo iki? Neza. Ni Dedinje. Ngira ni rya mbere uryumvise, nimba tutabana canke ngo uve hafi yanje canke ngo ube wari wamaze kumbona, iryo zina ryanje rero rya Dedinje. None rero Imana yakoze, maze iminsi ngaha kandi murabona ko ntasa nabi. None aba bantu ntibabereye umugisha? Imana iwubahe. Amina. None rero nanezerejwe n'abaririmbyi, Imana nawe nyene ibahe umugisha kandi ishishikare kubaha, ishishikare kubahezagira. Amen. Imana rero yaje ngaha mu Kamesa. Nivyo? Urayumva? Urayumva iyo Mana? Haleluya. Aba bana baje bava mu Cibitoki, ni mu Cibitoki niyo mwaje mumva? Sawa. Ira nababwira ikintu muze mugenda mugikore, muze mugende musengere umwe muri mwebwe Satani aramurembeje. Mugandi mwapfukama naho muzokoresha amasaha 6 muzomunyaguza. Yesu wacu nadutabara. Imana izomutabara. Haleluya. Ni umwana w'umukobwa, badayimoni baramurembeje, ariko kubw'urukundo rwa Kristo nimwabikora azotabara. Haleluya. Amen. Iyi korale bavuze kwiva hehe? Mu Cibitoki. Aratunze. Mana yacu nidutabara. Amen. Mana yazanye kubishura. Haleluya. Amen. Mana bamwe muri mwebwe abatabara. Uriko turajana? Amen. Hariho umuntu zari zirembeje rwose yatabara. Imana yacu nishimwe. Duhe Imana icubahiro. Haleluya. None rero ngira nsome umurongo utari muyo nateguye, nababwira akamaro ko gusenga. Akamaro kiki? Zingurura mu gitabo ca Zekariya, isezerano rya kera, Zekariya nimero z'urukaratasi ni 1020 kugira tunyarukireyo. Abafise ya Bibiliya y'impitira nibo ngiyi nimero. Duca dusoma igice c'8 n'umurongo waho wa 18.
yego 18 na 19 ufise bibiri yibona ufise indome nini atatanye ntuzi kamuhe mikrofone ashikino igice 8 ku murongo wa 18 n'uwa 19 yizire mugenzi. Turasoma mu izina rya Yesu. Haravuga ngo maze ijambo ry'Uhoraho Nyen'ingabo rinzako. Reka dusubiremo. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo ugashirako. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Maze ijambo ry'Uhoraho Nyen'ingabo rinzako. Ijambo ry'Uhoraho Nyen'ingabo rinzako. Ituku ni k'Uhoraho Nyen'ingabo agize. Umviriza ungene nyen'isi n'ijuru ariko aravuga. Atukwisonzesha. Ukwisonzesha mukamesa mumaze n'iminsi. Ko mu kwezi kwa 4 uko twarakuvuyemo nuko mu kwa 5 uko twarakuvuyemo nuko mu kwindwi uko twarakuvuyemo nuko mu kw'icumi niko turimo. Haleluya. kuzocikira inzu ya Yuda umunezero. Kuzocikira urusengero n'abarusengeramwo bo mukamesa umunezero. Haleluya. No guhimbagwa n'imisi mikuru y'akanyamuneza. Muzohimbagwa n'imisi mikuru y'akanyamuneza aha hantu. Kandi Uhoraho ari kumwe namwe. Ibintu mubikomeze. Nuko rero mukunde ukuri. Nuko rero umviriza muce mukunda ukuri n'amahoro. Mwumvise bwira mugenzi wawe tukunda ukuri n'amahoro. Ni akanyamuneza kazoba ngaha ni wawe ni wanyu. Haleluya. Uku ni k'Uhoraho Nyen'ingabo agize. Umviriza ingene Imana ivuze nuko nyene. Hari ibindi warutegereye. Yesu wacu nagutabara. Aguma hasi tena kuzanye. Aguma nyene. Mutamakazi yagiye kwihana hariya iwacu. Hanyuma rero akora icaha cayibaza ko giteye isoni. Nta caha giteye isoni iyo umuntu agira akiriha. Hanyuma rero aritegereza mwarimu ati mwarimu nje kwihana rero ntuntwenge. Aturazi ko wabaye mwarimu nawe wewe wari umuntu. Ivyo bintu waba warigeze kubikora. Yesu wacu nadutabara. None nawe nyene nahagume naje ndaharinde umuntu. Imana yacu nishimwe. Haleluya. Tugume mu nzu kwa Yesu. Igico cafashe igihori gishitse mu kanwa kugira cikureyo caciye kivuga ati nibwo bwa mbere ndaye mu nzu. Igica kica kiracira kiba kirakize. Yesu wacu nadutabara. Iyo cemera kikabayo nyakubayo. None natwe mu nzu y'Imana tugumeyo. Haleluya. Dusome rero aya majambo y'Imana
dusanga muri iki gitabo cya Yobu igice 41 n'umurongo wa 11. Igice 41 n'umurongo wa 11. Yobu 41 n'umurongo wa 11. Twumve. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Ego. Ninde yabanje kugira ico ampa? Ninde yabanje kugira ico ampa? Ngo ndamwishure. Ngo nishure. Ibiri munsi y'ijuru byose iyo riva rikagera nivyande. Nivyanje. Amena. Abona rero Yesu aguha umugisha irangore mitasi. Yesu aguheza agiye ubundi rero azi nawe washakako ibiri mw'isi na hehe mubarike imbere ibiri hehe ibiri hehe nivya nde nivy'uhoraho. Ninde yabanje kugira ico akorera Imana uyu munsi ngo yishure? Haleluya. Ninde yakoreye Imana ngo yishure? Ninde yakunze Imana akayikorera? Bibiliya itubwira ukwizera kuri konyene ko bakugizeni, kandi n'ibikorwa biri vyonyene birabigizeni. Ni ukuvuga rero ukwizera ni iki? N'ibikorwa birajana. None rero Imana ikeneye kwishura umuntu wese yayikoreye. Vuga ati amina. Amina. Amen. Tutarasoma umwe hajya asenga ngo ndaguhe gusenga. Nguka nawe si ugusenga. Ibaza ko ndamutereye yagomba. Tugira dusenge. Hariho imigabo y'abadayimoni ihagurutse kandi ukeneye izo mpemu mbi. Turiko turajana. Wumvise tugira turwanye umugwanizi Yesu yavuze ngo nawe azoduhunga. Haleluya. N'umwe muri aba ikorana y'ishitsi anyaruke, azaranyaruka birya bari n'amaguru. Sawa se Mana Uwiteka nyir'imbabazi, turi imbere yawe nyakubahwa, twaje ku mutumiro wawe wadukuye kure no hirya. Mu izina rya Yesu ibitero biri ngaha turabihagaritse mu izina rya Yesu. Umuriro w'Imana nubunuke uturire ibiraha byose mu izina rya Yesu. Wewe uri Imana ikomeye, ntutumira nk'abantu, abantu batumiye bagakiranirwa, ariko wewe ko wadutumiye ufise icyo ugira umuntu wese, ariko hari ibyivanze ibyo nibyo twase mu izina rya Yesu. Turahamagara umuriro w'Imana nubunuke maze uturire ibyo byose bitari iby'iwawe, maze ubwiza bwawe buce bukarangana hano. Umuntu wese agira umuntu kuba hano agira icyo akuye aha mu izina rya Yesu. Uzaba ukoze nyakubahwa, urakoze kuri Imana yumva kandi ikishyura. Iyo tugusaba ntiturinda kwikebagura, ariko bumvise ibyo dukeneye mu izina rya Yesu tubisabye, amen. Turagushimiye ukuntu bwawe n'imbabazi, turagushimiye Imana igira neza, Imana idukunda, Imana itwitwararika, Imana itugirira neza kunamo no mw'ijoro. Turagushimiye ubuntu bwawe n'imbabazi, turagushimiye urukundo wakunze umwana w'umuntu, ariko rwatumye utanga umwana w'ikinege, umwizera wese ntapfe bubi, ariko ahabwe ubugingo budashira. Tugushimiye icengero riri hano nuko ryakwizeye, wadukuye hariya hirya hatandukanye aho twari twishwe n'ibyaha,
turagushimiye rero ijambo riratubwira ngo abana b'Imana iyo bashengeye mubanditsi mubajana nabo ariko kuzamenya bari basha n'ubushobozi bwo gukandagira inzoka na sikoropiyo no gushingura akarimi kose ku mwasi n'izina rya Yesu Kristo turahamagaye Imana uyu mwanya mwene mu zose zatwikurikije ibisigo byose mwene mu bitanu n'ijuru zibe zirwanya umukozi w'Imana zibe zirwanya abantu b'Imana tutifashe nkiri n'izina rya Yesu turishe turatikije ubasha bw'abadayimoni turabona Imana yiyerekane Mana uzobukoze turagushimiye kuri Imana kuri umutabazi Imana bisaba muri bwe by'ijoro dore ukuntu n'izina rya Yesu Kristo dusenze Amen. Imana nihabwe icyubahiro. Nasome nzingurura mu gitabo cy'Abaroma 11:3-5 n'uw'3-6 uwusome. Aho hantu hasome wumva ibyo havuga. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. 32. Ninde yemeye 3-5 11:3-5 n'itatu na gatandatu. turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Kandi ninde yabanje kumuha kandi akazokwishyurwa kuko byose biva muri we byose iyo biva bikagera biva hehe muri Yesu Kristo kandi bizanwa nawe kandi byamuremewe icyubahiro kibe iciwe ibihe bidashira. Amen. Sema amina. Ninde yabanje kumuha akazokwishyurwa? Mana yacu nidutabara. Ibiri mu isi yose iyo biva bikagera ni byande Mana nishimwe. Amen. Kandi ngira ndababwire abashitsi Mana ngire bahezagire. Amen. Kuko mbona rimwe muri ko murasiganwa cyane harimo abantu ngaha bakomanaga imitima basengera aho si bose bw'abarimo Imana imwera ngo umuntu wese ndazi uko ari n'ibyo afise kandi nije nabimuhaye n'uko ari nije namukugize. Imana nidutabara. Ni ukuvuga ibyo utunze nta cyaremwe kitaremwe na jambo. Ufise ikitaremwe nawe cyaremwe na shetani. Nawe nyene ntaco yaremwe yaje kuganza ibyaremwe n'Imana. Imana nidutabara. Haleluya. Imana nishimwe. Imana yacu iratutse ikuzi n'izina ryawe vuga ati ranzi. Amena. Vuga ati rakutse. Amena. Imana yacu iratutse turiko turajana. Imana imenye isazi yobe gumuntu. Imana nidutabara. Haleluya. Zingurura mu gitabo cyo guharura sezerano hariya kera 16:2-8 igitabo cyo guharura turasoma mu izina rya Yesu Kristo. 16:2-8. None rero reka tujane kubera umwanya ni kuri kuravuga. Mose aravuga ati iki nicyo kigira ngo kibamenyeshe yuko Uhoraho ari we yantumye gukora ibi bikorwa nkora byose kandi batari jewe nitumye. Amen. Subiramo usome utuze n'akajwi ntiyanikanga nuko. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Mose aravuga ati iki nicyo kigira kibamenyeshe yuko Uhoraho ari we yantumye gukora ibi bikorwa nkora byose.
aca iwabo aca agenda mu kindi gisagara ubukene bwari bumurembeje aca aja gusega hanyuma aca azinga ukuboko guca kumera ngwe urumva yaca ku mahiyasi avuga mpijana yagenda agira mpijana uwiwaba amubonye aramumenya naho yamuheruka kera aramuraba turya sinaka ati reka negere none yamugaye ryari aca aragenda aramushikira ameze gutya hanyuma nawe aca aramubaza ati wewe nturi naka atego ndiwe wamugaye ryari ateka haraciye igihe mugenzi uransigira n'ijana aca aramubaza ati none ati sa utaramugara wari umeze gute ati nari imeze ngwe Imana nidutabara yari ameze ati jewe ntaramugara nari imeze ngwe ukuboko kwarapfaye ati muga amaze kumugara ubu umeze ngwe Imana nidutabara hari abantu rero bataramugara mu mutima bari bameze ngwe Yesu wacu nadutabara ariko bamaze kumugara ubu bameze ngwe nimpa ninde yakubwiye usomye Bibiliya urubyaro rw'Imana kuzogenda urasegerereza twebwe turabo gusega ntiturabo gusega urabyumva birumvikana ndakubabaje urangira imbabazi Imana nidutabara haleluya zingurura mu gitabo ca mbere c'abami 17 na 17 igice ca 17 igitabo ca mbere c'abami igice ca 17 umurongo wa 13 n'uwa 14 turasoma mu izina rya Yesu Kristo Eliya aramwishura ntutinye genda ugire nk'uko uvuze mugabo ubanze ucumbe gatoya ukanzanire mbanze ndye uheze ubone kwicumba hanyuma nawe ubone kwicumbira be n'umwana wawe 14 kuko kwari kuhoraho Imana y'Abanyakamesa ako gaseke nikazoshira mwifu nako gakarabo nikazoshiramo amavuta kugeza ku munsi uhoraho azorekurira imvura ikagwa muri ico gihugu Imana yacu nidutabara nobura umupfakazi n'umwana wiwe yariko azana ivyireguzo atabubona rero umukozi w'Imana bisanzwe bizwi mushitse ko tubakiye mugabo uyu munsi nimba wamenyeye kurwituriki iwanje ntarya zihari umukozi w'Imana ati kubera iki atoya mfise agafu gakeya n'utuvuta ivyo rero sinaguha umugisha narose ibindi umbwira ngira n'agacumbe mbere wigireyo tukarya n'abandi umwana wanje duce dupfa ahubwo urindire usiga uduhanze ngira niko yavuga umukozi w'Imana toya turiko turajana kirazira Imana yakugendeye genda ahubwo wari kunyarutse ucunguzanire cendya hanyuma ndakubari Imana nishimye hanyuma rero ararya nariyumviriye none bagomye bagize gutya ati mugabo araduhenzera none bigenda gute
akura hewewe iyo agira icyo azana yari kuza kumusega. Imana nidutabara. Hanyuma ahaze, tugatahaze. Urakunda abahaze mushoboye, reka tubireke. Ahaze acaramubwira tako gaseke ifu uzogumuda. Muriko muravyumva? Azoguma agirana mwumva Imana itikura ivuga ati banza umpe nanje ndaguhe. Ninde yagize ico ankorera nanje ngo ndamwishure. Yesu wacu nadutabara. Ibiri mw'isi yose n'ibyo utunze n'ibiri mu mufuko n'ibyo uryamako n'ibyo wambaye n'ibyo utanga n'ivyandiho. Ntutanga wawe ni nk'umwana mu rugo aragenda agahitana mugenzi we ati ngo nje kuguhiga muhira ziriho. Abatanze ku bya se wiwe ni nyina wiwe ntabatanze ivyiwe. Turiko turajana. Amena. None rero ni ijambo ry'Imana ati banzuzane zingurura mu gitabo ca Hagari. Turaherejanye Hagari igice ca mbere igice ca mbere Hagari igice ca mbere igice ca mbere somera uhereye ku murongo w'indwi. Turasoma mu izina rya Yesu. Uku niko Uhoraho Nyen'ingabo agize. Uku niko Uhoraho Nyen'ingabo agize. Ati nimwitegereze uko mumeze. Nimwitegereze uko mumeze. Enda nimuduge mu mugamba. Rero nimuduge mu mugamba. Aho rero ni wacu. Yesu wacu nadutabara. Bandanya gato. Mwaziga byinshi mugize mutya musanga ni bikeya kandi niyo mubizanye muhira ndabituvya biva kuki. Niko Uhoraho Nyen'ingabo agize abaza. Nico gituma atanakame ijuru likibarekurira. Imana idutabara. N'isi ikabima ivyimburo vyayo. N'isi gacike n'ivyimburo. Abantu barameze ngwe. Murasi mwebwe ndazi ko mumeze neza. Uhoraho abaha umugisha. Imana ibaha umugisha. Amina. Amen. Uhoraho abaha iki? Uhoraho abaha iki? Umugisha ubabeko. Yesu wacu nadutabara. Reka nahejeje. Imana iguhezagire. Umuntu ukuboko kwiwe kwari kumeze uko, uku kukaba kumeze gutya. Nahaguruke dusenge. Acavuga ati jewe sigikorera Imana uko nahora ndayikorera. Naranyatswe. Hari ibyo Shetani yanyatse. Hari inyota yamvuyemo. Hari n'ibintu natakaje. Kandi nkiyikorera nagenda mbona umugisha. Abo twari kumwe tugira gutya turabe. Uriya mugabo yarabonye umugisha ntawe yabonye. Yarabonye. Abatari ngaho uwo mugabo ntawe bamenya. Yesu wacu nadutabara. Amena. Yarabonye kubera kugira ante. Kubera gukorera Imana. Yesu wacu nadutabara. Nukuvuga rero waranyazwe ntugikorera Imana uko biri. Imana irakwemera nawe urayemera.
urayemera ntuyemera. None rero umugisha ni uw'iwawe. Amina. Umugisha ni uwande. Imvuge yini. Umugisha ni uwande. Najewe ni uw'iwaje. Haleluya. Umugisha ni gwanje kandi umugisha ni gwawe. Turiko turajana. Ntarusinziriye. Ntarusinziriye baduhishurire ibyawe. Imana yacu nidutabara. Amena. Imana yacu ni nzima, iracafise imbabazi kandi iracakora kandi n'ubu iracahezagiye. Haleluya. Yesu wacu nashimwe. Muri uko gukorera Imana aha bavuga intahe twambaye inkunga uko si ukuri. Jeje nyene sino buri munsi ndamamaza aha. Imana yacu nidutabara. N'abandi noneho n'ibindi biyore twoca tuca insago mugabo ntaco tugira gusenga Imana. Umuntu wese avuga ati naranyatwe nakeneye Imana intabare nturinde kuzino uhagarara huri abakozi b'Imana bagusengera niba uhawe kazi uca uhaguruka hanyuma umukozi w'Imana acasha ikino aca gusengera kugira Imana idutabara. Kaze muvyeyi. Umuntu wese avuga ati Imana ndazi ngene nahora ndagukorera, ndazi urukundo twari dufitiraniye, ndazi iyo mvuye kugukorera canke iyo nagukoreye, ndazi ngene vyagenda, ndazi ngene wagenda umpezagiye. None naranyazwe hari ibintu ukora bidafise ikimazi urabijana muhira bigatura biva kuki ni kubera utagikorera Uhoraho. Senge. Mana data wa twese uri mw'ijuru, uri data wa twese, uko umuntu wese wamuremye ubigomvye kengeye vyose waramugiriye ubuntu Mana aregera mu ngoro yawe kandi imbere yawe saho gupfira naho gukirira. None rero data wa twese wama witeguye kugirira neza abana waremye, ariko ibyiza byose urabiteguriye Mana bakubaha bagukorera. Mana uravuga ngo nimwanyubaha muzorya ibyiza byo mu gihugu. None rero Mana ngaba barahagurutse baranyazwe Mana baranyazwe umugisha w'Imana. Mana ibyiza byose wabiteguriye bakubaha bagukorera. None ngaba Mana barahagurutse Mana arico bahagurukanye. Waravuze Mana yuko uyu munsi uzomanuka. Haleluya. Ijambo ryawe riravuga ngo mwumvire ijwi ry'Imana ntimukomantaze umutima. Udakomantaze umutima arabona Imana. Udakomantaze umutima Imana iringiriwe basangire. None rero turabasengeye Mana kuko witeguye kugirira neza umuntu wese, witeguye guhezagira abana bawe. Turabasabiye imbabazi Mana. Yesu wagirira imbabazi Mana hari ababuze umugisha bibavuyeko. Turabasabiye imbabazi hari abakomantaje umutima. Ibyo ni iby'abantu. Turabasabiye amaraso. Yesu turumvise ibiri ku isi byose, ubutunzi bwose nta na kimwe umuntu agaba, ariko n'ibyubura hari ababyisi ibyabo. Mana imbabazi zawe nizibabeko, ariko ijambo ryawe riravuga ngo hahirwa bapfa bapfira mu mwami ngo baruhuke ubutame bwabo kuko ibikorwa bakoze bijyana nabo bibaherekeje. Turabasengeye Mana ababigize ibyabo. Mana
ko mana yongera uyoroshe mana urakoze mana ntiyagira umuntu aza kuva kuri uyu muhombe kuri umusozi ari umuhombe mana umuntu wese mana yagize intambuko akaza hano mana ugende mana umuhezagiye urakoze tubasengeye mu izina rya Yesu. Mana ishimwe ura amaboko dushimira Imana. Ninde yizeye yuko ijambo ry'Imana ari ry'ukuri? Ari wavuze ngo utabyizera uzobirabisha amaso ariko uzobirya. Imana ivuze ntibigizere ibivuze Imana ni benshi kandi Imana icishiriza mu bana bandi iri mu ijuru. Wiki Imana ngo mwiyeze uyu munsi n'ejo ku munsi ugira gatatu n'iryari ngo nzomanuka Imana rero igira ivuge. Yesu ashimwe. Imana igira ivuge umuntu aza kuyumvira icyo yavuze ntiyamushikana. Ntiduca hirya no hino. Hari igihe umuntu aca avuga ngo none ibi nibyo yadukoranirije, none ibi nibyo yaduhamagariye. Hariho abantu natumiye mwagize neza kuza. Imana ibahezagire. Abaje Imana ibahezagire. Sinzi umuntu umegetse kuvuga ngo icyo gihe nakora mu Cibitoke ashe ngo mwarimu Karaveri ndamukunda kuvuga batanguye kuvugira amahera ngo ngenda mwawe abana bigeze kumbarira ngo papa uragabanya we mafaranga uvugira kumenya nabizana ngaha ntabikunze nobona iba andazi ibyo nakoreye mu Cibitoke bizonkurikirana. Ibyo navugiye mu Cibitoke mukamesa bizonkurikira. Namwe muzobiryako muzobihekenya kuko ijambo ry'Imana rirabyemeza cyane. Abana bari kumugisha w'ababyeyi. Rero niba ukunda abana bawe ubaziganirize. Yesu ashimwe. Ukunda abana bawe nabo utararonka nubaziganirize. Ijambo ry'Imana rivuga ntaho nigeze mbona umugororotsi yaheba cyangwa urubyaro rwe rugenda rugira kwakundi. Yesu ashimwe. Rero enjeniyeri ari hano mbe ntuze nihari enjeniyeri Bosco ari hafi umujyanama Bosco uri he? Natse aha iko wamugana twaravuze tugira dukora ibikorwa hano mu Kamesa. Urumva Imana niba yavuze ati nzomanuka, Imana ishaka kuguhezagira ikwereka igikorwa. Imana ishaka kuguhezagira ikwereka igikorwa. Uko niko Imana ivuga rero. None Eliya yavuze ngo banzume, reka Imana irikunda. Ivuga ngo banzuzanire. Ugomba rero yuko Imana yururuka. Aha ndiko ndavugisha kamera z'ijuru ziri ngaha. Nibi ndiko ndavuga mu ijuru baravyumva. Niko biri. Niko biri. None rero natubwire ibikorwa tugira dukore. Amahera bizotwara. Bose mucamake ko amakeye iwareje. Amahera twaharuye byotwara twariko turimbura udutwarete urabona ko abantu ari benshi, hari toilette imwe gutyo wazi n'amazu ngaha nta y'abakozi b'Imana nta yariho, basanze byotwara nk'imiliyoni 70 makeye kaba 6 canke 5 byose abaheza kuri komini mugabo uje ugakomeye muntu kare nagiye aho mwana umuntu ashabira mbere hari umuntu
mwabyumvise wereka hariyo uwundi none yaba ngwaye mu nda byagenda ngo yaca bigenda gute bamwari muri bo bavuze ati yabishoboka ati pasitora bafise ubwiherero bwiwe wenyine abanye abanyakamesa ntimwagamaranye mwabuze ubaje imbere ukuri mwabuze ubaje imbere kabisa icyo ni ikintu kibi cyane twarumvise turi kumwe n'abajenama ku munsi wa kane wa gatatu dotireze hari kuwa kane hari kuwa kane twumvise ngo shaka wubake etaje shaka wubake inzu imeze gute ati inzu nkuru ni twarete niyo nzu nkuru none rero abantu 70 wowe abantu 70 mwe bashaka atanga ngaha bareza kureba mbiriza rero tupangaha twegeranije miliyoni 100 Bwana asifiwe Bwana asifiwe Erega mahera kora kwisi mahera kora hanyine ugiye bazogusopa nta n'ubwakomzo amakuru manasi yateye nta n'urufaranga nari kubazoguha mugabe ibikorwa bizoguherekeza ni ibintu uzobakoreye mu ngoro y'Imana Bwana asifiwe yego kabisa kandi biratuvugira turi imbere tukiri ngaha kwisi biratuvugira rero shetani hari umuntu ariko arabwira ngo none icyo wamamagara none Imana yo guhamagara wo kwa tukuturaka nagashinge nakangira ngo irakocho bakiregana kayapfu pahe nuko nyene ariko umuhinga n'umuntu ari karabirungi Yesu ashimwe ehega gusubira cyane mugabo cyane muryango wanje bari ngaha be umufuko w'isima nanga ufatire bima biduka ibihumbi 70 tufatire 50 azokora imicanga matware Christine wareti ngikugwa ngahe abikwa majanabi babana bayakuye ibihugu amajana 4 byatanzwe na Sunday School yewe gaye baba bintera isoni n'icyo twari twemeranyije n'umuryango ababica bintera isoni reka tube turashiramo amajana 5 yabyanze Yegi isoni numvise Sunday yatanze amajana 4 sawa makamu ya satereka tukizu muriyo Mari ndosha tuyakuganira rero abandi mwari munese bijija genda heke ingorora mu gitabo cy'itanguriro 22 umurongo wa mbere n'uwa kabiri yasimbira kuri 16 Imana igeza Aburahamu umurongo wa mbere ni 22 itanguriro hanyuma y'ibyo Imana igeza Aburahamu iramuhamagara iti Aburahamu aritaba ati sabwe kabiri iramubwira ati enda jana umwana wawe w'ikinege ukunda ivyo subiremo kabiri iramubwira itenda jana umwana wawe w'ikinege ukunda Isaka nyene
uje mu gihugu c'Imoriya mumutangireyo ikimazi co konswa ku munsi nzokubarira. Imana iduhezagire. 16 ati ndirahiye ni kuhoraho agize kukoze ibyo ntunyime umwana wawe kandi ari ikinege, eka mbere no kuguha umugisha nzowuguha kandi no kukugwiza nzokugwiza, urubyaro rwawe rungane n'inyenyeri zo kwijuru. Semamina. Haleluya. Aha rero ni Imana yagejeje Aburahamu. Aha rero Imana ije kugeza Dedinje na wewe. Imana ivuga ngo kuko zivyo no kuguha umugisha nzoguha umugisha. Yesu wacu nadutabara. None rero tugira dukorera Imana nyene isi n'ijuru, turiko turajana. Amen. Tugira dukorera Imana. Umuntu wese ahari icyo Imana iza kukubwira n'icyo ukora muri birya nyene ufise, birya nyene wowe urunze muhira, birya nyene wowe ukengera, irashaka kuyibikoreramwo. Ikivuga ngo kuko zivyo, ikivuga ngo iki? Kuko zivyo izociguha umugisha. Yesu wacu nadutabara. None rero turatanguye gukora, ni ukuvuga ufise icyo avuga n'abiyandikisha bace barapanga. Hanyuma rero nsomye Bibiliya naciye nsanga umukenyezi umwe avuga ngo ntacyo mfise ni dukeye, naje ndi ngahasi nguzi ico mfise. Yesu wacu nadutabara. Najewe sindayimanye ngo nuko ndayafise muguhoraho yagumye ayikorako. Mana yacu nidutabara. Nimba ugikundira ko yatunga bidakundira ko yatunga, ikivuga ati mpa nzoguha umugisha. Abejo barumvise wa mugabo. None ijana. Haleluya. Nibanyandikire nafise 60 ngaha, 40 nzoyarungika. Ijitse muhira nzocambira umudamu wanje itangira abana bawe nawe 40 azoca ashika ngaha. Imana niduhezagire. Amen. Cyangenda ntware ko kashi cyangere mikashi. None rero nawe wumva hari icyo ufise ugira ukorera Imana ku mutima, kugira ugorora ukuboko kwari kwarapfuye, urahawe kazi. Kandi nyuma y'ibi bikorwa Imana iduhezagire. Ndumva ibintu, ndumva Imana. Amena. Ndumva Imana hari ikigiye kugukorera. Ibyo byizera atayo n'amayeri y'abakizwa, nawe ugende n'amahera yawe, amayeri y'abakizwa asigarane n'abazoca mw'ijuru. Mana yacu nidutabara. Nuko rero nibatangure badukorera ako kazi umwanya wowe ntunebwa, kugira ngo bize kugenda neza. Hari icyo wumva uyu muvyeyi aricaje kuvuga. Ntihagire wihuta gutaha, indirimbo nziza ziri inyuma, siko norega rero. Hanyuma rero hari igihe umuntu yokwiyumvira ati none ko ataco naje nzanye, duca tubahereza ikiringo imbere y'uko umwaka uhera. Hasigaye amezi angahe? 2. Umuntu rero kuko mwari bavuze atewe n'amayeri y'abakizwa nitahanire n'amahera yiwe, mugabo uvuga ati ni Imana iriko iravuga, abihereza Imana. Tugire Yesu. Muze tubahe mikrofone.
nishimwe. Yesu Kristo nashimwe. Kristo Yesu nahabwe icyubahiro. Kora ibiganza byawe imbere y'Imana. Imana yacu nishimwe. Tuvuga Imana twabonye, ntabwo tuvuga iyo twumvise. Twarayibonye tuzinduka mu gitondo tugenda na bodaboda, ku mugoroba tugatahana n'isani. Nitwari twagiye kurangwa i Dubai, ariko yari dusanze mu bikorwa ahanona n'ubu tubonera niyo dusanga kuba ibiganza by'Imana icyubahiro. Imana ihezagira abo yakoresheje. Jewe n'umuryango wanje duherutse kuba turiko turakora igikorwa nk'iki hariya mu gitaramo kagodokenye byinshi. Hari icyo twakoze ahanona jewe n'umuryango mutwandikire ibihumbi 100. Imana ihabwe icyubahiro. Murakoze cyane. Amena. Nawewe mana uragahora kuba. Yesu nashimwe. Amena. Nta byinshi mvuga ariko narabonye Imana mu kanisa. Niko mbovota mu migisha kubera nakoreye Imana. Birampamagara abanje baze hano. Ufasha wanje n'abana. Iyo basohotse naze, iyo bazogombora n'ibyaha. Umunyarugo. Iyo bari bose kandi hatwavuze igikorwa cy'Imana ahubwo karancitse sinobivuga ngo ndabizi n'ibirebire kuko Imana yagiriye neza yakishima nyuma y'ibyo Imana yaramukijije shima banindwi. Amen. Ndabyara abana batanu kugita mu myaka 6 n'amezi. None rero kuko igikorwa cy'Imana yatanze 100 hanyuma zo bandanya ko Imana iduha umugisha.